twebwe mu mugambo wa MSD tubona ko ari uruyeri n'ugwenge rwa Evariste Ndayishimiye, kubera ko mu itariki 19 z'uku kwezi hirya y'ejo ndibaza bazohava bahura n'abaserukira ubumwe bwa Buraya kugira bavugane ikibazo bitagenda neza, ivyo bategerezwa kumvikana ko kugira ngo basubiremo kuronka imfashanyo by'ubumwe bwa Buraya. Ivyo rero twebwe rero ntitubona yuko arondera kugirana ibiganiro, ni kuvuga gusa kugira ngo abanyaburaya bajane nago ngo arashaka kugirana ibiganiro, ngo arashaka kubaka demokrasi. Nta na kimwe bashaka gukora, nta na kimwe Ndayishimiye ashaka gukora. Ashaka kubandanya leta y'agacinyizo, leta ya CNDD-FDD yirirwa irica abantu, yangaje abantu, yabujije yuko n'ibimenyesha amakuru bikora ku mugaragaro. Ikindi naco umuntu ngaha yoshimangiza ko nuko ego ni vyiza kuvuga yuko bazovugana n'imigwi yafashe inzira yo gutora ibigwanisho. Mugabo ikibazo c'abarundi ni ca politike, kecega politike, ni kibazo c'ukwanga intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi ishingiye kuha uburenganzira abanyagihugu ko ari bo bonyene bitorera ababatwara, hakavaho ajya amatora y'agacinyizo biba ku mugaragaro, bakiba amajwi y'imigambi ku mugaragaro, kandi amatora adakumira. Nk'umugambo wa MSD gushika n'ubu ntibashaka yuko wiyamamaza, ntibashaka yuko ugira amanama, kubera ko badashaka yuko abantu bari muri iyo mugambo bashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Ivyo vyose ni ibibazo vya politike bikeneye gutorerwa inyishu biciye mu biganiro.